iyi mwumvanira ijwi rya Amerika iravugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza kandi baha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Ikigo cyiswe Kigali Mental Health Referral Center kizajya cyita ku ndwara zo mu mutwe ku buryo bugezweho cyatangiye imirimo. Kubera ko akato nakubwiye ko mu bitaro bisanzwe bivura bagiye baratinyutse noneho babonye ibitaro biri ku rwego rwabo bumva bishimiye. Bivuga ngo rero abantu barwaye abivuza nibo bakeya. Kubera iki ipfunwe? Uwo ni Bwana Haragirimana Claver uyoboye ishyirahamwe ry'abigeze kurwara mu mutwe n'abagifite ubu burwayi. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe ejo wunze mu rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gusaba ituze mu ihembe rya Afurika. Ibi ni nyuma y'uko habaye umwuka mubi mu karere biturutse ku masezerano atavugwaho rumwe Ethiopia yasinyanye na Somaliland. Naho Vatikani irahumuriza abasenyeri nyuma y'uko Papa Francisco yemereye abapadiri guha umugisha abakundana basangiye igitsina. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, mugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umunya-Uganda uzwi cyane mu guharanira uburenganzira bw'abakundana basangiye igitsina, Stephen Kabuye, ubuzima bwe ntibwifashe neza nyuma yo guterwa icyuma. Frederic Nkundikije abaye inkuru. Uyu mugabo azwi cyane ko ahanira agateka k'abakundana basangiye igitsina muri icyo gihugu, aho abari muri uyu murwi bacurwa bufuni na buhoro kuvaho hasohokeye itegeko rikabije mu mwaka uheze ribatuza yarasogoswe imbugita ejo ku munsi wa gatatu. Muri iki gihe amagara yiwe yifashe nabi nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe arongoye. Stephen Kabuye yasogoswe imbugita n'abantu bataramenyekana bamuteye ari hafi y'imuhiriwe agiye ku kazi. Iyi nkuru yatangajwe n'ishyirahamwe arongoye ryitwa Colored Voices Media Foundation Truth to LGBT Uganda. Iryo shyirahamwe yerekanye amasanamu Kabuye ariko aravirirana aho yakomeretse ku kuboko no mu nda. Frank Mugisha nawe nyene azwi cyane ku ruhara yerekanye mu kurwanira no gukingira agateka k'abakundana basangiye igitsina muri Uganda, yavuze ko ubwo ubugizi bwa nabi bwakozwe n'abantu bitwaza itegeko rikabije ricivomo abari muri uyo murwi. Iryo tegeko ryo mu gihugu ca Uganda ricira urubanza rwo gupfa abari muri uyo murwi bagiriwe n'ivyaha bimwe bimwe vyo guhuza ibitsina babisangiye. Gushika ubu abantu 7 baramaze guhagarikwa hisunzwe iyo tegeko. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe ejo wunze mu rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gusaba ituze mu ihembe rya Afurika. Ibi ni nyuma y'uko habaye umwuka mubi mu karere biturutse ku masezerano atavugwaho rumwe Ethiopia yasinyanye na Somaliland. Somalia yumvikanishije ko izarwana ku butaka bwayo nyuma y'ayo masezerano yo kuwa mbere. Isobanura ko ari ubushotoranyi no kwibasirwa k'ubusugire bwayo n'igihugu gituranye cya Ethiopia mu buryo bugaragarira buri wese. Amasezerano yumvikanyweho aha Ethiopia uburyo bwo kugera ku nyanja itukura inyuze muri Somaliland. Itangazo rya komiseri mukuru w'umuryango wa Afurika yiyunze risaba umutuzo n'ubwubahane kugira ngo umwuka mubi ugabanuke hagati ya Ethiopia na Somalia. Rinahamagarira ibihugu byombi gutangira inzira y'ibiganiro nta gutinda kugira ngo bakemure ibyo batumvikanaho. Iryo tangazo rinahamagarira ibyo bihugu kwifata ntibigire igikorwa na kimwe bikora cyashobora guhungabanya umubano mwiza hagati y'ibihugu bibiri bituranye mu burasirazuba bwa Afurika. Vatikani irahumuriza abasenyeri nyuma y'uko umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yemereye abapadiri guha umugisha abakundana basangiye ibitsina. Frederic Nkundikije abaye inkuru. Vatikano uyu munsi kwa kane yagerageje guhumuriza abepiskopi ba Eklezia mu bihugu bimwe bimwe batashimye ingingo yatangajwe na Papa Francisco mu ndwi iheze ivuga ko abakundana basangiye igitsina badashobora kubonwa nk'ibicibwa canke abantu barenze akarimbi. Mu itangazo yanditse ku mpapuro 5, ibiro vya Papa bijejwe amabwirizwa ya Eklezia Katolika navyo nyene vyemeje ko guha umuhezagiro abari muri uyo murwi atari ingingo yumvikana kuri bamwe baba mu bihugu bitandukanye, aho abari muri uyo murwi bashobora kwicwa bagakorerwa ikibi canke bakanafungwa. Abasenyeri bamwe bamwe cane cane abo muri Afrika ntibakiriye neza iyo ngingo ya Vatikano yatangajwe kw'igenekezo rya 18 ry'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2023 kandi abatari bake barayiyamirije. Misiri iritegura gushyira akayabo ka miliyari z'amadolari mu bikorwa byo kwagura umurwa mukuru mushya urimo kubakwa mu butayu mu birometero 45 uvuye mu burasirazuba bwa Cairo. Uwo mujyi ni wo munini cyane mu mishinga y'urutura Perezida Abdel Fattah al-Sisi afite nk'imihigo
avuga ko ikenewe mu iterambere mu by'ubukungu no gufasha kubaho neza miliyoni 105 z'abaturage bakomeje kwiyongera. Abakozi ba guverinoma bimuriwe mu kwezi kwa karindwi muri za minisiteri n'ibiro byubatswe mu mujyi mushya mu cyiciro cya mbere, imyaka 8 nyuma y'uko umushinga wo kubaka umurwa mukuru mushya utangiye. Urugomero rwa Madi ruri ku nkengero za Cairo mu myaka 2 itaha ruzatangira kohereza metero cube 800 z'amazi aturuka mu ruzi rwa Nile. Birateganywa ko urugomero rwa kabiri ruzatanga metero cube 700. Zombi zizakoresha ikicumi cy'amazi ya Nile Misiri isangiye n'ibindi bihugu. Abanenga ibintu bavuga ko uwo mujyi mushya uzashyira umutungo aho utagombaga kujya kandi ukikoreza Misiri umutwaro uremereye w'imyenda. Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Arakoze Frederic Nkundikije umfashije kuyabagezaho. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Duhere mu Rwanda. Mu mujyi wa Kigali huzuye ikigo cyiswe Kigali Mental Health Referral Center kizajya cyita ku ndwara zo mu mutwe ku buryo bugezweho. Asumta Kaboyi i Kigali adufitiye inkuru irambuye. Ni ikigo giherereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Nubwo cyatashywe ku mugaragaro kuri wa gatatu, iyo uhatambagiye usanga kubaka bitararangira. Mu byumba abaganga bakiriramo abaje babagana uhabona ibikoresho by'ikoranabuhanga bizafasha kumenya neza uburwayi bunyuranye gufata mu mutwe. Ni ikigo kinini gikorera ahantu hisanzuye ndetse hari n'aho bazajya bakirira abarwayi bazajya bamara igihe gito. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu mwaka wa 2018 bugaragaza ko mu Banyarwanda 5 umwe bafite ikibazo cyo mu mutwe. Muganga Dinamo Ndacyayisenga uyobora iki kigo yabwijwe rya Amerika umwihariko kizanye. Tuzadutanga ubuvuzi tangwa n'inzobere haba ku miti n'ibikoresho, ariko by'umwihariko abantu tuzatuvura akaba ari abantu bataha. Tuzagumana abarwayi igihe gito gishoboka. Umuntu wese urwaye mu mutwe ntabwo cyagishinge hano ntabwo tuzagitanga. Ubu hari imiti igezweho myiza nakita nka 3e generation, aho tuzifashisha imiti imwe n'imwe itari ihari. Muganga Ndacyayisenga asobanura ko imiti iri vuriro rizatanga izafasha mu guhangana n'ibibazo byo mu mutwe byabaye karande. Ibi birimo nk'agahinda gakabije abantu baba bamaranye igihe kinini ariko byaranze gukira. Iri vuriro rizakira abarwayi bafite amikoro aciriritse kuko rizatanga serivisi no kubivuza bakoresheje mituweli. Ubushakashatsi bw'ikigo RBC bugaragaza ko mu bantu 100 bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe 5% aribo bagana amavuriro. Mukandutiye Patricia umujyanama mu by'ihungabana mu muryango wa Vega Gahozo usanzwe bita ku bibazo nk'ibi, avuga ko akurikije abarwayi babagana bigaragara ko abantu batarasobanukirwa n'ikibazo cy'ubuvuzi bwo mu mutwe. Haracyari ikibazo nyine abantu ntago barabyumva neza 100% kuko umuntu ashobora kurwara malaria, ashobora kugira umuriro akakenera kumenya icyateye uwo muriro, ariko ku buzima bwo mu mutwe nubwo hari ibimenyetso abenshi bataramenya, ikikaba imbogamizi cy'uko abantu badashobora guhita bajya kwa muganga ku kimenyetso runaka kubera wenda amakuru badafite cyangwa kubyitiranya n'indi mpamvu iyo ari yo yose. Muganga Dinamo Ndacyayisenga yatubwiye bimwe mu bimenyetso bikwiye kukwereka ko wafashwe n'uburwayi bwo mu mutwe. Hari ibimenyetso mpuruza rero bishobora kwereka umuntu ko cyangwa bishobora kukubwira ko umuntu afite uburwayi bwo mu mutwe, aho twavuga wenda nko gutangira gutakaza ibitotsi, umuntu akumva afite agahinda, umuntu akumva afite umunabi, rimwe na rimwe atazi impamvu yabyo, cyangwa akumva atazi umujinya, akumva atazi inkomoko yawo, akagira ibintu abona, akarota inzozi mbi, akumva amajwi mabi. Hari n'ahandi ibindi bimenyetso bikunda kugaragara nk'umuntu akaba atanywaga inzoga, ukajya kubona ukabona atangiye kunywa inzoga kandi mu buryo bukabije, ukabona umuntu atangiye kujya mu biyobyabwenge. Akenshi abantu bo hanze babibona ari uko umuntu yatangiye kugaragaza ibimenyetso bibabangamiye. Bamwe mu bahuye n'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se bafite ababo baburwaye bagaragaza ko iyo badafashijwe hakiri kare bagera kwa muganga uburwayi bwarakomeye. Bwana Haragirimana Claver uyobora ishyirahamwe ry'abigeze kurwara mu mutwe n'abagifite ubu burwayi yizeye ko iki kigo kizunganira ibyari bisanzweho bikagabanya umubare w'abatabashaka kwivuza. Njyewe ikintu kinshimishije kuri bya bitaro, abantu benshi cyane batajyaga kwa muganga bagiye kujya bajyayo kubera ko akato nakubwiye ko mu bitaro bisanzwe bivura baratinyutse, noneho babonye ibitaro biri ku rwego rwabo bumva bishimiye.
bivuga ngo rero abantu barwaye abivuza nibo bakeya. Kubera iki ipfunwe baragira ngo icy'abaturanyi, ariko none biriya bitaro bigiye ku rwego rugendanye n'imyumvire y'abantu. Nta pfunwe nta kibi, wese azagira ikibazo agiye aparika imodoka ye bamufashe nimugoroba yitaye. Igihe umuntu atinya kujya kwivuza akazaremba akanirukanka agasara agira icyo bita. Iki kigo kizakira abafite uburwayi bwo mu mutwe cyuzuye gitwaye amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari 1. Ibi bitaro bije mu gihe raporo zitandukanye zigaragaza ko ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bigenda byiyongera mu banyarwanda umunsi ku munsi. Imibare yashyizwe hanze n'ibitaro bya Caraes Ndera, ibitaro bikuru bisanzwe bizwiho kuvura indwara zo mu mutwe, bigaragaza ko hagati y'umwaka wa 2022 na 2023 byakiriye abantu 95,773 bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Hejuru ya 70% by'abagana ibi bitaro kandi ni urubyiruko, barimo abafite ibibazo bikomoka ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge nk'uko byagiye bigaragazwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha muri raporo zarwo. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko umwe muri bantu 5 bakuru hamwe n'umwe mu 10 mu bari munsi y'imyaka 18 aba afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Assumpta Kaboye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tujye noneho mu Burundi. Bamwe mu bakundana bahuje igitsina bafite ubwoba ko ubuzima bwabo bushobora guhungabana. Ni nyuma y'aho Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avugiye mu ruhame ko bene abo bantu abaturage bakwiye kubatera amabuye ku karubanda. Pierre Claver Niyonkuru yaduteguriye iyi nkuru. Amashirahamwe Muco hamwe na Humure namwe mu yahanira inyungu z'abahuza ibitsina babisangiye mu Burundi. Umwe mu bayarongoye atashatse ko amazina yiwe amenyekana kubera umutekano wabo, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko amajambo yashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kuri bene abo bantu adahumuriza na gato. Mu butumwa bwanditse yagize ati, jewe rero mpisemwo kwandika. Ati nukuri ntivyari bikwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu. Erega n'agateka kabo kandi bakwiye kubahirizwa nk'abandi bose, baba ababana canke bahuza ibitsina babisangiye. Igiteye ubwoba kinateye n'amakenga nuko asa n'uwahamagariye abantu kwica abandi bahogwa ivyo bemera canke uko baremwe. Gutegwa amabuye oya nawe no, biraduteye ubwoba twese, uretse ko n'ubundi tutahora tubivugira hejuru. Ubuhoho ntihazobura n'uwikika mukiza akaduhohotera yitwaje ayo majambo. Kuzira ico umuntu atakoze ahubwo akazira icari, turagowe, turakeneye guhumurizwa. Uko niko yabishikirije. Mugenzi we nawe yunze muri iryo ati, novuga ko arakamaramaza mu gihugu kivuga ko kiri muri demokarasi. Biraboneka ko mu bikorwa atakwishira no kwizana kuhari. Association yacu nyene twavyakiriye nabi cane. Itegeko rifunga abahuza ibitsina babisangiye dusanzwe turizi ko rihana abafashwe bariko barabikora, ariko ubu urumva ko ari bindi. Ubundi wewe ntiyashimye kuvuga menshi, yatubwiye ati, uraziga mugenzi, ubu ntaco noshobora kubivuga ko, nzokubwira hageze kuko ubu sintekanye. Abo bafise amakenga ko n'amashirahamwe yabo ashobora gufutwa kandi yariko arafasha benshi mu kurwanya umugera wa sida kuva mu myaka irenga 10 iheze nk'uko babitwiganiye. Amajambo yaciye ivutu aba bana canke abahuza ibitsina babisangiye umukuru w'igihugu yayashikirije ku ndwi iheze mu kiganiro yahaye abanyagihugu n'abamenyesha makuru co kurangiza umwaka. Ndayishimiye ntakozwa bene abo bantu, ndetse hari n'igihano gikomeye yifuza ko bohabwa, gutegwa amabuye. Iki ni ikibazo mu Burundi. Je ko bwangiye ngomba nibaza ko mwene abo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kwajana kuri stade bakabatera amabuye, kandi nta gicumuro baba bakoze. Umushingwamanza Gustave Niyonzima avuga ko biteye ubwoba kuko ijambo ry'umukuru w'igihugu rifatwa nk'itegeko. Ni ibintu bizotuma uwo wese yiyemangira yuko akunda uwo basangiye igitsina azobaho mu bwoba ntangere, ashobora gutoga umunsi wari we wese akicwa, kandi ivyo vyose bibazwawe kubera birateye ubwoba. Huro yindi ubona umukuru w'igihugu aramutswe igihugu ari Sebarundi, yategerezwa kubahiriza agateka kazina muntu, akaba umuvyeyi wa bose, ahamagarira abantu kwiyicisha amabuye. Nuko umuntu wari we wese ashobora kubeshegwa ati nanakameze uku akicigwa ubusa. Ni ibintu rero bizonatuma n'igihugu c'u Burundi kigira ishusho mbi mu makungu, kigafatirwa mbere n'ibihano
uwuserukira Uburundi mu gihugu c'Ububirigi yagerageje gutanga umuco kuri iyo mvugo y'umukuru w'igihugu. Ambasaderi Terence Ntayiraja yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abantu benshi batumvise imvugo ifobetse y'umukuru w'igihugu. Yari yatwemereye kuvugira kuri mikro zacu, ariko hasigaye iminota 12 kugira ngo tumuhamagare, yahavuye aduhakanira ko bitagikunze. Mu butumwa bwiwe yaduhaye akoresheje ubuhinga bw'ingurukana bumenyi bwa WhatsApp, yatubwiye ko kubera yamaze gushira hamwe urwandiko rubivuga ko atakindi kiganiro yotanga. Mu itangazo ryiwe kuri uyu wa kabiri, Ijwi ry'Amerika rifitiye ikopi, Ambasaderi Ntayiraja yavuze ko abantu benshi harimwo n'amaradiyo mpuzamakungu atatawe imvugo y'umukuru w'igihugu. Yanditse ati ntiyigeze ahamagarira abantu kwicisha amabuye abahuza ibitsina babisangiye, ahubwo yashatse gukoresha imvugo ifobetse yo muri Bibiliya kugira ngo yerekane ingene ivyo bikorwa ari bibi kandi biteye kubiri n'umuco akaranga n'amategeko y'u Burundi. Yongeye ati ni muri iyo ntumbero ntanze umuco aho nserukira mu bihugu vya Buraya no mu bafasha Burundi ko bugendera ku mategeko, kw'ico caco kwicisha amabuye butogikora, ahubwo ko hakurikizwa igitabo mpanavyaha. Yamara abo nyene bafasha Burundi, umukuru w'igihugu yababwiye ko imfashanyo zishigikira abahuza ibitsina babisangiye atazo igihugu arongoye gikeneye. Barayitwima ndababwije ukuri, niba ushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu uremera ko aba bana bubakana. Ni nkuko rero wombwira ngo mbega shetani n'Imana uhisemwo iki? Je mpisemwo Imana. Ushaka gutora shetani naco aja muri ivyo bihugu abeyo, baraherayo. Iyo Ambasaderi Terence Ntayiraja atwemerera kuduha ijwi, twari kumubaza igituma atari ibiro vy'umukuru w'igihugu vyavuguruje ivyashikirijwe na Kizigenza w'u Burundi, canke ko yoba yatumwe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire, canke naho ko yoba yabishikirije ku gatwe kiwe. Uko biri kose, Maître Janvier Bigirimana atwara ishirahamwe Turunora Page rihaniye agateka kazina muntu abona ko n'ico gihano cari gikwiye kuva mu gitabo mpanavyaha. Rigiteka irindi shirahamwe ryigenga mu Burundi ribona ko imvugo y'umukuru w'igihugu izosubiza inyuma ubwigenge bwo kwivuza, kugira agateka kerekeye ibanga ry'ivyo bakora kwararazwa no gufatwa nk'ibicibwa mu gihugu kuri abo bahuza ibitsina babisangiye. Claver Niyonkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika. Radiyo Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Imyaka y'abayobozi b'ibihugu ku isi ikomeje guteza impaka z'urudaca, cyane cyane mu bakiri bato bumva batabibonamo. Ku myaka 90, perezida wa Cameroon Paul Biya niwe mutegetsi ukuze kurusha abandi ku isi. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika dusomerwa na Temistokle Mutijima uri mu Rwanda. Ku myaka 90, perezida wa Cameroon Paul Biya niwe mutegetsi ushaje kurusha abandi ku isi. Ahubwo yari mu nama yahuje abategetsi ba Afurika n'Amerika mu mwaka washize, byabonekaga ko ari mu rujijo nk'utazi aho ari, mu gihe umunyamabanga wamubwira ko abari aho bategereje ijambo rye. Ngiye kuvuga ubu ngubu. Hehe aho mwicaye. Bwana Biya amaze imyaka 40 ku butegetsi, nyuma y'aho inteko nshingamategeko imwemereye ko yiyongeza indi manda ndetse agakuraho ingingo zigena umubare ntarengwa wa manda ku butegetsi. Ijwi ry'Amerika yaganiriye n'Abanyakameruni, ariko amasura yabo twayahishe ku mpamvu z'umutekano. Iyo ategeka manda ze ebyiri, ibyo nta kibazo, ariko nuko yagundiriye ubutegetsi, niyo mpamvu agihari amaze imyaka 40. Ku myaka 86, Papa Francisco ntayoboye igihugu, ariko ategeka abagatulika b'isi yose. Ese kuri we imyaka hari akarusha itanga? Ntekereza ko ari yego. Kuri we nashyiraho irengayobora kuko ari umutegetsi mu by'idini. Naho icyo muri Ekwateri ho, nibwira ko imyaka itanga ubunararibonye abantu bakwifashisha bayobora abandi. Muri Colombia ho ntihagashyirwa imipaka ntarengwa ku myaka y'abategetsi gusa, yanagashyizweho no ku bajyanama babo. Umutegetsi w'ikirenga wa Irani Ali Khamenei ageze ku myaka 84. Niwe mutegetsi ukuze kurusha abandi mu burasirazuba bwo hagati, akaba ari ku butegetsi kuva mu 1989. Ikibazo si imyaka y'ubutegetsi, imitegekere niteje ikibazo. Isi y'ikinyejana cya 21 ni isi y'urubyiruko. Hamwe n'ubumenyi buriho uyu munsi, urwo rubyiruko nirwo rugomba gukora ibintu by'ingenzi. Muri uyu mwaka wa 2024, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gutora umuperezida ukuze kurusha abandi bose babayeho.
ku munsi w'itora perezida Biden azaba afite imyaka 81 kandi na Donald Trump ufite amahirwe menshi yo guhagararira ishyaka ry'abarepublikani azaba afite imyaka 78. aba bombi bagiye bagaragaza ibimenyetso by'ubusaza. Perezida uriho ubu yifashisha ingazi y'amadarajya magufi cyane ngo abashe kwinjira muri Air Force One, indege perezida wa Amerika agendamo, kandi mu biganiro atanga akenshi yifashisha udukaratasi twanditseho ibyo avuga mu rwego rwo kwirinda amakosa no kwibeshya mu mvugo. Ibyo byaterwa n'uburyo umuntu afungutse nuko yitwara ku bandi. Nk'uko bikubiye mu bushakashatsi bwatangajwe na kaminuza ya Oxford, abategetsi bakuze cyane bagaragaza intege nkeya bashobora gutiza umurindi imyumvire mibi ku gusaza, ariko kandi abategetsi bashaje nanone bashobora gutungurana bakagaragaza ko bagikomeye haba mu mutwe no ku mubiri byo kuba bakuza. Ibihugu cya 34 mu mupira w'amaguru CAN 2023 izatangira ku itariki ya 13 y'uku kwezi kwa mbere muri Cote d'Ivoire. Izaba irimo amakipe y'ibihugu 24 azakinira mu mijyi 5. Radiyo Ijwi ry'Amerika irabagezaho ibigwi n'amateka y'ayo makipe. Umunyamakuru w'imikino mu Rwanda Annette Mugabo uzaba akurikira iyo mikino araduha ishusho y'amakipe agize itsinda. Irongera kurikozaho imitwe y'intoki, dore ko muri 2017 na 2021 yatsindiwe ku mukino wa nyuma. Mu bakinnyi b'imena ba Misiri twavugamo kizigenza wabo Mo Salah ukinira ikipe ya Liverpool na Mohamed El-Neni wa Arsenal, yombi yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Misiri imaze kwitabira igikombe cya Afurika inshuro 26. Ghana izwi ku izina rya The Black Stars iri mu itsinda rya kabiri, yatwaye igikombe cya Afurika inshuro 4 ndetse igikombe cya nyuma yagitwaye mu 1982. Ghana iheruka gutungura isi n'abanyagana isezererwa mu mikino y'amatsinda y'igikombe cya Afurika cya 2021 cyabereye mu gihugu cya Cameroon. Abakinnyi bo kwitega ku ikipe y'igihugu ya Ghana barimo Mohamed Kudus ukinira ikipe ya West Ham United yo mu Bwongereza, Inaki Williams ukinira ikipe ya Atletico Bilbao yo muri Espanye, na Anthony Semenyo na ukinira ikipe ya AFC Bournemouth yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Mozambique ni igihugu cya gatatu kiri muri iri tsinda. Nyuma y'imyaka 13 itarenga umutaru imaze kwitabira igikombe cya Afurika inshuro 4. Iya kane muri iri tsinda rya Bani Cape Verde imaze kwitabira iri rushanwa inshuro 4. Umwanya mwiza yagize muri iryo rushanwa ni ukugera muri 1/4 muri 2013. Mu bakinnyi bo kwitondera b'iyi kipe ya Cape Verde harimo Thiago Bebe Manuel ukinira ikipe ya Rayo Vallecano yo mu gihugu cya Espagne. Iri tsinda rya kabiri rikazakinira kuri Stade Felix Houphouët-Boigny iherereye mu mujyi wa Abidjan, ikaba yakira abantu 33,000 iyo yuzuye neza. Mbibutse inshuti z'Ijwi ry'Amerika ko iyi ari radiyo yanyu ivugira i Washington, Facebook na YouTube, VOA radiyo yacu. Inshuti banywanyi, ibiganiro radiyo Ijwi ry'Amerika yabateguriye kuri iyi saha naho abihumurije. Mwakoze rero kubana natwe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira. Bakoze bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho. Byari bihagarariwe na Etienne Karekezi. Nadia Taha niwe washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muri hose.